Amashirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi no ku mugabane wa Afrika, FIFA na CAF batanguye gusuzuma stade Intwari. Tukwibaza ruti mbega iyo stade yo mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu c'u Burundi yoba igiye kwemererwa gutangura kwakira inkino mpuzamakungu maze Uburundi bugakira ingendo bufata buja kwakirira inkino hanze y'igihugu no gukota ibibuga? Reka ndabaramutse aho muherereye hose, nongere ndabahe ikaze muri iki kiganiro tugiye kubashikirizamo amakuru agezweho ku bikorwa byo gusanura stade Intwari y'i Burundi mu gisagara ca Bujumbura hamwe n'akarusho bigiye kuzana. Ariko rero umuntu ataragura akajezi ko mu gisirikare cy'igihugu intamba mu rugamba andondere kuri iyo nimero iri ngaha munsi tuvugane ingene yo karonka ku giciro ciza kugira ngo tuzoje kugurura ino stade bishajije neza cane. Ka nimero ni guteranya 257 61 78 64 plus 257 61 78 64 61. Iyi nimero ushobora kwiturondera ko nyene ushaka ko twamuriza ivyawe. Ijiwe muri ko murumva ni rya Wilfried Irambona, kinyamakuru ni Wifi Sport. Kora sabone cha subscribe, ongera usangize iki kiganiro inshuti n'abagenzi. Hama mukanya tuze idonido ikiganiro. Stade Intwari yarizwi ku izina rya Stade Prince Louis Rwagasore, ni ikibuga c'umupira w'amaguru cyo mu giserukiro cy'igihugu b'u Burundi intamba mu rugamba kiri muri quartier Rohero ya kabiri hagati mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu c'u Burundi. Ico kibuga cubatswe mu mwaka w'1962 congera gusanurwa mu mwaka w'2008 aho cakira abantu abagereranya mu bihumbi 10. Mu kwezi kwa Nyakanga umwaka w'2022 no kuvuga mu kwezi kw'icenda, ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ryatanguje umugambi wo gusanura ico kibuga kugira ngo gishigwe ku gihe kandi kibe ikibuga gikwije amategeko mpuzamakungu maze cemererwe kwakira amahiganwa mpuzamakungu, congere gice gikwiza kwakira abantu barenga 16,000 bose bicaye neza. Nkuko byatangajwe n'abajejwe ibikorwa, Stade Intwari iri ku rugero rushimishije mu bikorwa byo vy'isanurwa. Ibi bikorwa byatanguye kuwa 20 ruheshi canke ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2022 bikaba vyitezwe kurangira mu mezi make ari imbere. Kuri uyu munsi wa kane uheze hari ku itariki 12 z'ukwezi kwa ruheshi canke kwa gatandatu umwaka w'2025, umuhinga w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Mohamed Goulet yaragendeye Stade Intwari kugira ngo asuzume ubuziranenge bw'umusezero mushasha canke ubwatsi bushasha buriko. Ibi ni intambwe ikomeye mu ntumbero yo kwemeza ko Stade Intwari ishobora kwakira inkino mpuzamakungu. Bigaragara ko iri suzumwa ryagenze neza kuko inyuma yaryo bitekanije ko uwundi muhinga w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF nawe azoca aza vuba gusuzuma ibikoresho canke inyubakwa zose zo kuri Stade Intwari kugira ngo yemeze ko bihuye n'amategeko mpuzamakungu, hanyuma acemeza ko kikwije uburenganzira bwo kwakira inkino mpuzamakungu canke avuge ko nimba hari ibizoba bikenewe guhinyanyurwa. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryavuze ko rishima iyi ntambwe kuko igaragaza uburyo FIFA na CAF bariko barashigikira Uburundi mu iterambere ry'umupira w'amaguru, na cyane cyane ko iki kibuga kije gufasha Uburundi gusubira kwakira inkino mpuzamakungu muhira. Uravye neza kuri ayo mashusho ari muri iyi video, biragaragara ko Stade Intwari yahijije gukorwa neza indani. Ikibanza abakinyi bari ku ntebe y'abasubira abandi canke abahagarikizi bicaramwo kigaragara ko cakozwe n'intebe ziriko kandi nziza cane. Ku rundi ruhande mu bwugamo bw'iteka VIP hari hamaze igihe hatarashirwako intebe
abenshi muravyibuka igihe muyinjiramwo ku itariki imwe z'ukwezi kwa gatanu canke ukwezi kwa Rusama mwaka w'2025 hahimbarizwa umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Bashizemo intebe zisanzwe bakuye hanze y'ikibuga, mu nyuma baja kuzisubiza iyo bazikuye. Ariko ayo mashusho aragaragaza ko bashizeko intebe kandi nziza cane. Ndabibutse ko mu kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu baheruka kugiranira n'abene gihugu, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'inkino aheruka kuvuga ko batazi neza igihe stade Intwari izotangura kwakirirako inkino, ngo na cane cane ko bo bubaka ariko ko FIFA ariyo izokwemeza nimba stade Intwari ifise uburenganzira bwo gutangura kwakira inkino canke naho nimba hakiri ivyo guhinyanyura. Nubwo ibindi bikorwa byo gusanura inyubakwa nk'amaparking, ubwambariro, ubwiherero bw'abakinyi n'ubw'abarorerezi, ibiro by'abahagarikizi, icumba abaganga bavuriramwo bakongera bagapimiramwo abakinyi, ibikoresho bisohora amajwi no kuvuga sonorisation, internet, umuyaga nkuba, ibibanza abamenyesha makuru batangarizamo inkino n'ivyo bakoresherezamwo ibiganiro abakinyi n'abamenyereza n'ibindi bitaragaragara ku mashusho uko vyifashe, bigaragara ko navyo biriko bitunganywa neza, kuko uwo muhinga asuzuma ivy'ubuziranenge bw'inyubako n'ibindi bikoresho ntibamwitega vuba, maze ngo bamuhamagare babona ko ivyo bikorwa bitaratunganywa canke bitariko biratunganywa neza. Kumbure nimba bitaraheza gutunganywa, vyoba biriko biratunganywa neza kugira ngo uwo muhinga azoze asanga vyatunganye, maze akore igikorwa ciwe co gusuzuma yemeze ko vyohinyanyurwa canke ko vyemewe vy'ukuri ikibuga gishobora guhabwa uburenganzira bwo kwakira inkino. Nk'uko bisanzwe ibibuga mpuzamakungu vy'umupira w'amaguru bitegerezwa kuba bifise ama écran géant canke ama televiziyo vy'abekra usanga biri ku nkikuro z'ikibuga, ayo nayo akaja arerekana amashusho y'ingene urukino ruriko rubera muri ico kibuga ruba ruriko ruragenda. Kumbure bivanye nuko tutararonka uburenganzira bwo kugendera ico kibuga, mwihwezo w'ikinyamakuru Wifi Sport urahumuriza. Uti uhumuriza gute? Ndabibutse ko mu kiganiro yahaye ikinyamakuru Jimbere magazine itariki 7 z'ukwezi kwa 11 canke kwa Munyonyo mwaka w'2024, icegera c'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB Elize Niyubahwe yavuze ko ama écran géant azozanana n'intebe z'abakinyi bivuye muri FIFA. Ubu rero ko intebe z'abakinyi zamaze gushirwa ku kibuga, bisigura ko n'ama écran géant ahari, muri make ibikoresho nka byose biriho, haziye kubishirako no gusozera ico kibuga. Guheza kubaka kino kibuga maze kigahabwa uburenganzira bwo kwakira inkino mpuzamakungu bizozanira akarusho Uburundi n'abarundi mu by'ubutunzi. Murazi ko Uburundi busanzwe bwakirira inkino mpuzamakungu hanze, ni kuvuga mu bindi bihugu. Nk'akarorero mu nkino zo kurondera itike yo kuja mu nkino z'igikombe c'isi kizobera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada na Mexique mu mwaka wa 2026, Uburundi bwakiriye Cote d'Ivoire itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu canke kwa Ntwarante mwaka wa 2025. Ico gihe muri Burundi butsindwa na Cote d'Ivoire igitsindo kimwe kubusa, hamwe n'ubwo bwakiriye Seychelles itariki 25 z'ukwezi kwa gatatu canke kwa Ntwarante nyene mwaka wa 2025, batsinda Burundi butsinda Seychelles ibitsindo 5 kubusa. Izo nkino zose bwazakiririye kuri Stade d'Honneur de Meknes, nubwo ni mu gisagara ca Meknes mu gihugu ca Maroc. Izindi nkino Burundi bwagenda burazakirira mu gihugu cy'ikibanyi ca Tanzania, benshi muravyibuka. Hambavu yo kuba uko kuja kwakira inkino hanze bitwara Uburundi amafaranga yo kuriha uburaro, itike y'indege no gukota ibibuga bukinirako, baca bakina birorera kuko ni abafana bake bo Barundi bashobora gusohora imitahe ifadika ngo baherekeze intama mu rugamba zigiye kwinira mu kindi gihugu. Kwakira inkino rero muhira bizotuma Uburundi bukoresha amafaranga make mu gutegura inkino, kuko abakinyi bazoba baba mu nyubakwa ku kibuga c'ubuhinga ca CTN Centre Technique Nationale mu Ngagara,
ni kuvuga bazoba mu nyubakwa z'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, n'abafana bakaza ku bwinshi kuko inkino ziba zibasanze muhira. Byumvikane ko yaba FFB cyangwa ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi canke mu giserukira gihugu mu Burundi muri rusangi, n'abakinyi n'abafana ntibashobora gukoresha amafaranga menshi kubera ko hariho ibintu bimwe baba basanzwe bakoresha nk'uko ibintu byabo atarinda kuriha. N'ikindi kandi amahoteli arahungukira kuko abanyamahanga baba baherekeje ibihugu byabo biba byaje kwagukinira mu gihugu cy'u Burundi, amahoteli bashikiramwo bayazanira agafaranga k'agaciro, amadovize, amadolari akinjira mu gihugu. Ariko kandi ibifungwa bafungurira muri ayo mahoteli biba byaguzwe ku murimyi, byumvikane ko nawe ashikirwa kuko isoko yo gushoreramo ivyimburwa vyiwe ibaye nini bayagutse. Ku rundi ruhande ikibuga kugira ngo kizokoregwe gukogwa canke gusuzumwa canke gukurikirana kizotikenera abakozi, byumvikane yuko hariho n'abandi bantu benshi abarenga nk'igihumbi bazoba baronse akazi ko kuri stade Intwari, n'ivyakorwa neza cane ku buryo mpuzamakungu ko tutasanzwe ko tuzi ko hazoba haba hari abantu bajije umutekano, abo nabo n'abantu n'abodyguard bazova mu bene gihugu, bazoba hari abaramase canke baje abantu begere imipira, bazoba hari abagije gutunganya isuku mu bijanye n'inyubako zose, haba mu mavesiere n'ahandi hose hatandukanye. Hambavu y'inkino zibiri Uburundi bwakiriye mu gihugu ca Maroc mu ndwi iheze, ndavuga rumwe batsinze Guinea Bissau igitsindo kimwe ku busa, n'Uburundi banganije na Mauritania ubusa ku bundi. Uburundi buzosubira gukina inkino zitatu, aho harimwo ubwo bazokina na Cote d'Ivoire, ubwo bazokina na Gambia, ubwo bazokina na Kenya. Izo zose zizoba mu kwezi kwa 9 no kwa 10 muri uwo mwaka nyene wa 2025. Azoba ari mu za nkino nyene zo kurondera itike yo gukina igikombe c'isi. Twihweje intambwe rero ibikorwa byo kubaka stade Intwari bigezeko, turizera ko tuzoharabira urukino Uburundi buzokwakira Kenya itariki 6 z'ukwezi kw'icumi mwaka wa 2025 muri izo nkino. Umuntu rero ataragura akajezi ko mu guserukira bw'intamba mu rugamba, adondere kuri nimero iri ngaha munsi tuvugane ingene ukaronka igiciro ciza kugira ngo tuzoje kuraba urwo rukino no kugurura kino kibuga dushaje neza cyane. Iyo nimero ni gutenya 257 61 78 64 61. Please desa 57 61 78 64 60. Ndagushimire wowe wankurikiranye kuva mu ntango gushika ku mpera ya kino kiganiro. Mari kumwe na Wilfried Irambona ku kinyamakuru Wifi Sport gikorera kuri Facebook na YouTube channel. Mukore subscribe cyangwa subscribe kuri ino YouTube channel Wifi Sport, musangize iki kiganiro inshuti n'abagenzi, musige ivyimvyo byanyu muri commentaire. Ndabakunda cyane, mugira aho mama wawe muroranirwe mu byanyu no mu banyu. Bye bye, hasta la vista, ciao. Intamba urugamba. Urashaka kuba umusirimu mu gutwara utwawe duteke neza kandi ukambara ukabegwa? Kaze muri Keke Handmade. Muri Keke Handmade dukora amasakoshi mu budede, tugakora n'ubudede canke ubuye bwo kwambara aho ushaka hose, haba ku maguru, mwizosi, ku maboko n'ahandi. Tugukorera agasakoshi canke akadede kawe ku gipimo wifuza kandi mu kiringo gito cyane. Tugukorera amasakoshi ari mu mabara atandukanye bivanye nawe wifuza kandi ku giciro kitavuna. Komande yawe ishobora gukoma mu kiringo kitarenze indwi. Ukeneye kumenya amakuru yiyongereye, ushobora kudusanga hagati mu gisagara ca Bujumbura muri Galerie Parisien, inyubako iri kwibabara ryitiriwe Patrice Lumumba, aharabana ni banki BCB, neza na neza hepfo y'igituro cy'amabisi yerekeza mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura, kiri hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ni muri nivo ya mbere hejuru ya cave kuri nimero 15A. Ushobora no kuduhamagara kuri gutenya 257 65 12 99 72. Please desa 57 65 12 99 72. Haba kutuma usanzwe no kuguhamagara bisanzwe, shaka turonda kuri WhatsApp gutenya 257 77 igihumbi 67. Please desa 57 77 1067. Migeme, erega gushaza nawe vyo kubera. Na umusore ugahayemo impano umukunzi wawe ni kimenyetso cy'uko umwitayeho. Eka mbere nawe yongereza ugwa gukunda. Hamwe na Keke Handmade
tekera utwawe neza wongere ushaze.